Turi neza na neza muri komine ya Gishubi mu ntara ya Gitega kw'ivuriro Clinique Mukiza aho kuri wa gatatu igenekerezo rya 31 ndamukiza uwo mwaka hari haramutse hugururwa icese inyigisho z'ururimi rw'ikidagi ku bakozi bakorera kuri iryo vuriro ndetse kakaba kari n'akaryo ko gutanguza icese ibikorwa bijanye n'isekeza ryo gupima ku buntu abagwaye b'indwara zitandukanye nk'amaso, igitigu, syphilis hamwe n'izindi ndwara. Carlo Parizel numudagi asanzwe ahagarariye iryo vuriro mu gihugu c'Ubudagi akaba asanzwe afise uruhara rwo guteza imbere iryo vuriro biciye mu kurironderera abarifata mu mugongo muri ico gihugu. Ni nawe rero ariko aratanga inyigisho z'ururimi rw'ikidagi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Alors jusqu'à maintenant, depuis longtemps, je suis les activités entre le Burundi et le Baden-Württemberg et surtout ça se concentre sur les écoles aussi. Alors il y a des jumelages entre certaines écoles à Baden-Württemberg et des écoles ici à Bujumbura et je crois au Gitega aussi. Voilà. Mais ici, pour moi, c'est intéressant parce que il s'agit, on fait des activités pour ceux qui ont vraiment nécessaire l'aide. C'est tout, l'aide. Parce qu'ils sont malades, hein, ils sont des vieillards. Alors ça m'intéresse depuis très longtemps et c'est pour ça que je suis venu ici et je vais revenir à la fin du mois de juillet au Burundi. Et on a trouvé que si des employés d'ici ont envie d'apprendre l'allemand, peut-être ils peuvent aller venir en Allemagne pour vraiment faire une éducation pendant 3 ans et finir par ce qu'on appelle l'examen de l'État. Duwimana Bosco aserukira ivuriro Mukiza aramenyesha ko izo nyigisho z'ururimi rw'ikidagi ku bakozi bo kuri iryo vuriro zizogira ikimazi. Ururimi rw'ikidagi ino lancement officiel kigiye gufasha ku bakozi ba Mukiza. Igiye kubafasha kubahuza n'abandi bakozi basanzwe bakora mu bitaro bikomakomeye mu Budagi na cyane muri Baden-Württemberg isanzwe ifitaniye partenariat n'u Burundi. Ururimi ukazoba rugiye kubashikana kwiga gukwirikirana na cyane abageze mu zabukuru ngaha mu Burundi. Ubwo ururimi rugiye kubafasha komsa kuzokwiga bumva ibijyanye na santé amantu zari specialist. Aba bakozi ba Mukiza ko hari bitugwa n'abantu benshi komsa kugira batumva bashobore kubakira neza bari kugwe ku mantu ze international. Nico irisekeza yatunganyirijwe komsa irisekeza rizokwerekana izindi ngwara zitandukanye komsa zizotuma babandi bagiye kwiga bamenya aho bifokaliza na cyane mu ngorane bagiye barabona mu bo bagiye barakira ngaha mwaka karere k'ubuvuzi Pagasoro. Nayo kubijanye n'iryo sekeza ryo gupima indwara zitandukanye ngo biri mu ntumbero yo kumenya indwara nyamukuru zizoshimikirwako mu gihe abo bakozi bazoja kungura ubumenyi mu gihugu c'Ubudagi. Mu byifuza twifuza gushikako ngaha mwaka karere murabona ko Mukiza ariyo itanguye kwiga ururimi rw'ikidagi na cyane mu kwifokaliza ku ngwara z'abageze mu zabukuru no gukwirikirana abana bakiri bato mu bijyanye na sante. Kuvuga ngaha mwaka karere twifuza ko Mukiza ishobora kuba ivugwa mwaka karere ndetse muri East Africa hakabaho ari naho hambere hotangurirwa ico kigo cy'abageze mu zabukuru ngaha Gishubi na cyane ngaha mu mukaba muzi ko tahantu na hamwe hari ibitaro by'abakurikirana abageze mu zabukuru. Irakoze Pacifique numukozi kuri Clinique Mukiza akaba ari karakurikirana izo nyigisho z'ururimi rw'ikidagi amenyesha ko batanguye kuzikurikirana mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2024. Aratubwira icugo rurimi ruzobafasha mu gisata c'amagara y'abantu. Zino nyigisho dusanzwe tuzikurikirana dukoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi ivyo no kwita internet ego tukaba twiga en ligne tubifashijwemo n'umwigisha wacu ari mu gihugu c'Ubudagi. Mwabonye hano yari yaje kugira no lancement officiel ya zino nyigisho z'ururimi rw'ikidagi hano kuri Clinique Mukiza mu Gishubi.
Zino nyigisho zacu zizodufasha cane gose nko mu gisata c'amagara y'abantu kuko ico twifuza nuko dushaka kuja kurahura ubumenyi muri kino gisata kugira ngo tuze gufasha abene gihugu, tuze gufasha hano mu gihugu cacu ndetse no muri East Africa yose kuvyerekeye kuvura abantu bari mu zabukuru ndetse n'abana bakiri batoya. Ni programme twovuga ko ari nka shasha hano iwacu, ari naco gituma vyabaye ngombwa ko tubanza kwiga urwo rurimi kugira ngo bize vyorohe ntitwagenda gukurikirana izo nyigisho mu gihugu c'Ubudagi. Clinique Mukiza ni ivuriro rishingirwa intahe nziza n'abagitura kuko rifasha abageze mu zabukuru ndetse n'abana bakiri bato mu kubapima indwara no mu kubavura ngo ryaje hageze kuko ribapfunyiriza urugendo. Aha kuri Mukiza twaraje ngaha turipimisha, twipimishije batubwira yuko twipimishije bazodutwara kutuvuriza ahandi. Je navuye ngaha kuri Mukiza baratuzanira umudugu uradutwara turashaka kwivura iyo twagiye. Jewe amaso musanzwe amaso amwe ntiryabona iritabona narashitseyo bararibaga ubu ndabona ubu nta ngorane mfise. Mu gutufunyiriza urugendo urabona iyo badutwara ni kure, urabona nta wipakiza ngo ashikeyo. Ico tubambona bifise akamaro badupfunyirije urugendo. Emwe ku mutima yemwe turashima, ico ridufashije ni ikintu kinini kuko murabona jewe twebwe baduhamagaye mu matangazo twaritavye ako kamo, tukitavye yemwe baratujanye mu modokari nta na kimwe twariha, dushitse hariya baradukora ku buntu ntaco badusavye, barongera baratudugana turashika ngaho iwacu. Rero jewe ikintu nshingira intahe, jewe amaso ntiyabona hanatabona, barankozira ijisho, irisigaye bambwira bati akantu gakeneye gukorwa nikarakura. Kare twahora tuja kwivuza Gitega canke tukagenda Ikibuye ukamarayo n'imisi ushonje atacuronka utamira. None ubu iri vuriro Mukiza turashima gose ikintu carizanye, n'abandi bose ryoza rirabakorera nk'uko. Ubona nk'uwo mutoye ingwara mumupima ku buntu, hanyuma ari ingwara muza guhuvurira iyo naho mukamutwara ku buntu mukamugarukana ku buntu. Yego ivyo biraturyohera. Umunyamabanga ntayigayezwa wa komine Gishubi arakeza ivuriro Mukiza ku karyo ryaronse ku bucuti buri hagati yaryo n'igihugu c'Ubudagi kuko buzotuma komine ya Gishubi yoroherwa agatera intege urongoye iryo vuriro. Nkagira rero nti kubw'igikorwa cabazanye ngaha abakozi b'iri vuriro rya Clinique Mukiza hamwe abananije batera imbere mu bumenyi na cyane duhereye kuri ururimi rw'ikidagi bariko barigishwa, bizodufasha ndetse n'ubucuti buzoheza bukomere hagati yaba ariko biga ururimi rw'ikidagi kumbure n'abariya aye bari mu Budagi, baheze baze barungurana ubumenyi, ibikorwa biheze bigende neza byo kubungabunga amagara y'abene gihugu. Hamaragize nti amagara y'abene gihugu byifashe neza, duheza tugashika kuri ryaterambere twifuza muri komine yacu nziza ya Gishubi. Eka n'uburongoye akarere k'ubuvuzi ka Ryansoro muri komine ya Gishubi arashima ubumwe bw'igihugu c'Ubudagi n'Uburundi bugamije guteza imbere igisata c'amagara y'abantu biciye mu kumenya ururimi rw'ikidagi, agasaba ubuserukizi bw'igihugu c'Ubudagi gukomeza ibikorwa byo kwitaho amagara y'abageze mu zabukuru. None rero tubifuje kubandanya mugira umwete kuko ubwo bumwe bw'ivyo bihugu bibiri ntibuzoshobora kubandanya tudashobora kumvikana mu rurimi, kuko niba bariko baradufashiriza ngaho no munsi ari inyigisho bariko barabaha zento muzofata urugendo mugira urugendo shure mugende mu gihugu c'Ubudagi. Urumva mu gihe mwogenda urwo rurimi mudashoboye kuruvuga muri ico gihe communication izogorana, ariko mugiye nyene mwipanze sawa bizokoroha ko n'ivyo muriko muriga muvyiga muvyumva
hanyuma bigirire akamaro bande, bigirire akamaro mwebwe mwavyize ubwa mbere, hama bihindukire bize bigirire akamaro abenegihugu biture Clinique Mukiza y'Igishubi, hanyuma mbere bigende bisasagare n'igihugu cose duhereye kugera mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Carlo Parizel amaze imyaka 2 ariwe aserukira ivuriro Mukiza mu gihugu c'Ubudagi. Amenyesha ko ubwo bucuti buriko bufasha abageze mu zabukuru n'abana bato mu kwitaho amagara yabo ndetse no mu gushigikira iryo vuriro mu bindi bitandukanye kugira ngo rikomeze gutera imbere. Tubamenyeshe ko Clinique Mukiza ryavutse mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa 4 rikaba rifise indoto yuko abarundi boronka aho bivuriza bataninze kuja hanze. Was die Mode schenkt, alle Menschen werden guter oder samsam gefahren.